bijya bintu byihuzwa by'amadini. Ibi bintu byose biriko biraba kubera ivyo bintu. Ibi ni ibintu bizogenda biraba bukebuke, ariko uzokwisanga ibintu byose byabaye bimwe. Abashyiramo barafise amazi y'umugisha, barafise amazi bizera ko akora ibitangaza, barafise amazi bakoresha agakiza ingwara. Yesu yarabwira abantu kenshi ngo ukwizera kwawe kuragukijije, haguruka wigiye. Sayo mazi akora ibitangaza, sayo mazi yo mu madini akiza, sayo mazi yo mu madini akura imivumo, sayo mazi yo mu madini akura karande. Ivyo ibinyoma ni business mu kaniro rihari ry'aya madini ya Rukristo nayo bayisilamu. Nuko bo abayisilamu bayatangira ubusa, ariko abantu bavuga yuko bizera Yesu bo barayagurisha, yabaye business mu zindi. Byose ayo mazi bayadandariza mu rusengero, ivyo bitambara bidandariza mu rusengero, ibintu vyinshi bibera hariya, ayo mavuta bayadandariza mu rusengero. Abantu mwamaze gukoresha ayo mazi yitwa Zamzam ndetse n'ayandi yose yo mu madini. Uyu munsi nimutangure musenge mwitandukanya iyo mitongero batongereye ayo mazi, bashize kuri ayo mavuta, kuri ayo mazi, kuri iyo myunyu yose mwakoresheje. Mwitandukanye nawo mubikure mu birandurane n'imizi mu buzima bwanyu. Ndabinginze, kiza ubugingo bwanyu. Nta kintu kizimvye kuri iyi si kuruta ubugingo bw'iwawe. Yesu nashimwe cyane. Nagiye kubaha kaze ku Muco w'Ijambo Ministries aho muri hose. Nimba utarakora sabone, nagira ngo gusa uyikore kugira ngo uzurabana natwe mu biganiro byiza bishingiye ijambo dusanga muri Zaburi 119 umurongo w'105. Nagira ngo ndagusabe ufata akanya usome iyi Zaburi, kuko iyi Zaburi ni nziza kandi mu by'ukuri hari icyo ikora mu buzima bw'iwawe, kuko ijambo ry'Imana ni itara. Rero muri ubu buzima turimo tuba dukeneye itara kugira ritumurikire. Iyi si yuzuye umwijima, sinzi kubibona, ariko pe umwijima ni mwinshi. Rero tudafise ijambo ry'Imana ko bakabaye mu buzima bwacu bwa misi yose, turakeneye ijambo ry'Imana kugira ngo ritubere itara. Rero niyo mpamvu channel yacu yitwa Umuco w'Ijambo Ministries. Yesu nashimwe cyane. Shimiye abantu mwese mwamaze gukora sabone, mwebwe mudahingeshanya kubana natwe ibiganiro byacu misi yose, ugafata umwanya ukaraba ibiganiro kuva ku ntango mpaka biheze. N'ukuri Imana iguha ndagusabiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana umugisha yahaza ukwifuza kwawe. Yesu nashimwe. Shimire abantu mwese mubandanya gusangiza link zacu, namwe Imana ibaha umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira, hari ikiganiro na postinze mu minsi heze kivuga ku mazi yitwa Zamzam, amazi ari mu gihugu c'Abarabu hariya muri Saudiya. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu munsi hari ibindi byinshi tugiye kuganira kuri cyo, kuko by'ukuri abantu benshi ijambo ry'Imana riravuga neza ngo abantu banje misho no kutagira ubwenge. Hari byinshi abantu batazi, ariko nagira ngo ndakwibutse, kutamenya sikosa ry'iwawe, ariko kutamenya kurakwica. Urashobora gukora ikintu utakizi ariko ugapfa, ariko umaze kumenya icyo kintu bigufasha kugira gute? Kwirinda. Hariho uwavuze neza ngo kwirinda biruta kwivuza. Imbere yuko dutangura ikiganiro cacu, kadusengane. Imana mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana y'ukuri. Imana tuguhaje icubahiro, tuguhaye imitima yacu kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro kuva ku ntango mpaka giheze. Mu izina rya Yesu Kristo sengeye umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mana umugenderere, umugirire neza, uvugane nawe, mukore ku maso abone
vyinyegeje atarazi mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye abayisilamu aho bari hose Mana, ko ndazi yuko bakunda, kugira ngo ubahe amahirwe yo kukumenya, babone Yesu Kristo kari wewe wenyene Mana y'ukuri uzobukoze. Mana bahe amahirwe yo kukumenya. Urakoze Yesu, basange aho bari, basange mu ndoto, mu nzira zose Mana, kuko ndazi uvuga mu nzira nyinshi zitandukanye kandi ndabibonye. Ubasanga bamwe bamwe, ubagenderera ukabereka inzira y'ukuri. Urakoze Mana, bisavye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Yesu nashimwe cyane. Abo twabanye mu kiganiro giheruka, igihe ariko ndavuga kuri aya mazi, muravyibuka amazi yitwa Zamzamu akomoka mu gihugu c'Abarabu. Yesu nashimwe. Mboneraho no gushimira abantu mwese mwashizeho komantere zanyu, makomantere arayo mwashyize kuri channel canke arayo mwarungikira abantu bapostinze amalinki. Imana ibaha umugisha, ariko nagira ngo ndabibutse yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kumva ijambo ry'Imana hama agahitamwo ico ashaka, kandi umuntu wese afise uburenganzira bwo kwizera ico ashaka hama agahitamwo inzira abona yuko ari y'ukuri, ata muntu amushizeko agahato ndetse ibi na biriya, no. Kuko umuntu wese afise uburenganzira bwiwe bwo kwizera uko ashaka, bwo gukurikira inzira iyo ari yo yose ashaka. Ariko nagira ngo ndakubwire kino kintu, nubwo twese dufise ubwo burenganzira, nagira ndakubwira yuko mu by'ukuri inzira igushikana mu ijuru ni imwe yonyene rurende pe. Urafise uburenganzira bwo kwizera ibyo ushaka, nivyo, ariko inzira yo kugushikana mu ijuru ni imwe yonyene, Kristo Yesu. Ibi rero nta santima biba birimwo, nta bintu vy'imbabazi biba birimwo. Utamwizeye nta bugingo afise, biranditswe, birazwe. Ariko umuntu yamaze kumwizera tayari arafise ubwo bugingo. Ntuzovuga ngo urapfuye uragiye uramubonye, canke ngo kubera baje bagusengere wapfuye ngo niho ngo uzocuronka ugakiza. Nibishoboka, haje upfuye amazi aba yamaze kugira gute, kurenga inkombe. Rero ubwo buzima ububamwo ukiri muzima, ubutegura ukiri muzima, uburondera ukiri muzima. Umaze gupfa biba bihetse. Nimba utizera Imana, wizera umugwanizi, turafise uburyo tukagira n'ibubafu. Ibintu niko bimeze. Yesu nashimwe. Ibintu nuko bimeze. Tese nzoza ngaha ngo niko ndababesha ngo uku nuku. No, dutegerezwa kuvuga ijambo ry'Imana ko rimeze. Nukuri pe, ushake wihirinjwe umere gute, utizera Kristo Yesu, igikorwa yakoze ku musaraba. Ndakubwiza ukuri, nta juru. Mwijuru nta kibanza uhafise, kuko abafise ikibanza mwijuru n'abantu bamesuye imvune zabo mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero nukuri aho uri hose, nimba uzi neza yuko utarizera Yesu Kristo, uracafise amahirwe yo kumwizera kuko ukiri muzima. Vyoba vyiza ushinzwe ugafata ingingo, ukava mu vyaha, ukihana, nawe akubabarira, ukabicara mu gishasha muri Kristo Yesu. Ivya kera bigahera, ugatangura ubuzima bushasha, nawe ukaba mu bana b'Imana. Ariko uyu munsi nimba utizera Yesu Kristo pe, uri umuntu w'Imana, ariko nturi umwana w'Imana. Ijambo riravuga neza ngo kuko urukundo Imana yakunze aba ari mwisi cyane
nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umuntu wese amwizera ntazopfe rubi. Yesu nashimwe cyane, ariko aronke ubugingo budahera. Yohana akabandanya bakabivuga neza rwose ngo abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Rero nimba utaracika umwana w'Imana biciye mu kwizera Yesu Kristo, urumva wowe nturi mu bwami bw'Imana, kandi urumva yuko uzopfa rubi. Rero hunga utazopfa rubi. Yesu nashimwe. Hari abantu iki kiganiro caguye nabi cy'amazi n'ababeshi cyane cyane n'abantu b'abayisilamu, kandi nivyo cyari kubagwa neza. Ndiko ndavuga ibi bintu kubera iki? Yesu ubwo yaravuze neza ngo umuntu akora ibibi abikorera hehe? Mu mwijima, kugira ngo ibikorwa bibi vyiwe ntibije ahabona. None ni gute wowe uriko uravuga ibintu biriko biraba hama ngo abo bantu bagufate neza? Ntibishoboka. Ariko nabone ubwabo barazi yuko ari ukuri, kuko nta muntu ashobora guhindura ukuri. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Aya mazi Zamzamu muyahunge, ayo mazi Zamzamu muyahunge. Ayo mazi nimba uri mu bihugu by'Abarabu, ayo mazi uyahunge. Imana ishimwe. Hari uwo numvise avuga neza yuko ngo izo ngwara zo kumva mu mutwe hari ibintu bijegera, hari ibintu binyagarayo, ngo sivyo biyatera. Imana ishimwe yuko ubizi yuko hariho abantu benshi bafise iyo ngwara. Imana ishimwe yuko nawe ubizi. Yego, urabizi yuko abantu bafise iyo ngwara, ariko bagiye igihe bava muri Afrika ntibaje ngaho ariko bameze. No, ntibaje ngaho ariko bameze. Yesu nashimwe. Ubu ngiye no kuzobereka ukuntu abantu bose bava mu bihugu byabo bagiye muri ivyo bihugu by'Abarabu, ukuntu basinya ayandi masezerano yo gukorana na Satani, yo gukorana n'imbaraga z'umwijima, kandi batabizi, ari inzira karengane. Bobo bibwira ngo bariko barasinya amakontra no gukora ubwo buzi busanzwe, ariko bariko barakorana n'imbaraga za Satani, imbaraga z'umwijima. Benshi ntavyo bazi, kuko abantu benshi bava muri iyi Afrika bazi n'Imana, bagera hariya bagatangura gusubira inyuma, gucika intege mu gusenga. Ntibagisenga uko basenga, amayereko bagira n'amahishurirwa ntibakiyagira. Ukuntu biyiriza birirwa imbere y'Imana barondera Imana, ugasanga vyahindutse, ugasanga imigenderanire bari bafise n'Imana yatanguye kugenda itituka, ihinduka. Imana idufashe cyane. Hama umwasi nawe akaba ariko arinjira. Imana idufashe cyane. Mu by'ukuri aya mazi Zamzamu muyitondere cyane rwose. Yabivuze, sindi ngaha kugira ngo nezereze umuntu, sindi ngaha kugira ngo nukuri pe ndakunezereze ngo niko ndavuga ivyo ushaka. No, ariko turi ngaha kugira ngo tuvuge ukuri. Turi ngaha kugira ngo tuvuge ukuri. Turi ngaha kugira ngo twereke abantu bamenye ukuri. Yesu nashimwe cyane. Ayo mazi nivyo atangirwa ubusa, ariko wewe ni gute wombwira ngo aya mazi atangirwa ubusa? Hama umuntu wese haciye mu ibarabara bakuvomeye amazi bashize hajya, bashize amarodipe, amaki, amacupa, ugiye uravoma kwa gusa ugatahana amazi. Yego nivyo, umbwire ayo mazi wotangira ubusa ukuntu boyatangira ubusa atakindi kinyegeje inyuma. Mwarabonye amacupa bayatekeramo, nivyo biranditswe ko yuko amazi adategerezwa kugurishwa.
ntiyemerewe kuyagurisha, uyatangira ubuntu. Ariko nuko hari izindi mpwemu zinyegeje inyuma y'ayo mazi. Imana idufashe cyane. Mbe imitongero ni iki? Ubu ngiye guhuza ibintu byinshi muraza gutahura neza. Imitongero ni iki? Gutongera, kenshi iyo uvuze imitongero n'abantu ntibabitahura. Kumbure iri jambo usanga tutanarifise no mu Kirundi, tugitiza mu gihugu cyo mu Rwanda, ugasanga twebwe ni nk'uko wovugira ko amajambo ku kintu, ukakivugira ko amajambo, ugafata ikintu ugatangura kukivugira ko amajambo. Ariko ndizera yuko n'abarundi tukizi ko ari ugutongera. Imana idufashe cyane. Rero iyo ufashe ikintu ukagitongerako, ugitongerako amajambo ushaka. Ivyo turabizi bikorwa n'abapfumu, bikorwa n'abarozi. Kandi imitongero ishobora no kuba n'ibintu vyiza kandi ibintu bibi. Nuko gusa twebwe tubitahura muko kuntu ko gutongera. Imana idufashe cyane. Iri jambo gutongera nuko ryaje mu kintu kibi canke turizi mu isura mbi, ariko imitongero n'ubundi ranatandukanye dayera. Rero imitongero hariho nk'abantu wumva bariko baratongera urumogi, hari nk'abantu batongera ibintu byinshi bitandukanye, hariho abantu batongera ibintu byinshi bitandukanye. Impamvu mvuze urumogi nuko nzi hari umugenzi wanje ugeze kubona ariko aranywa urumogi, ariko ararutongera avuga ati ndashaka unkoresha ibi n'ibi 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 n'ibi. Urumva yatongereye kandi arizeye muri we ko biza gukunda. Rero tubanze twigire kuri ayo mazi, niyo nashatse kuvuga ko cyane. Hamanze kubihuza n'ibintu by'amadini, muze kubiraba mutahure neza. Imana idufashe. Satani ariko arakora mu nzira ziteye ubwoba. Ayo mazi naraberetse mu itanguriro ahantu yavuye, aho ahimaka n'ahandi bayagurisha hose canke ahimaka bayitirira bivuye muri Bibiliya. Umuntu abipinga nanzanire ivyanditswe na wene anyereke ivyanditswe, anyereke ti oya ukuri nuku 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 nuku, anyereke dukoresheje ivyanditswe, tureke amajambo yonyene. Dafise ivyanditswe. Yesu nashimwe. Nukuri ahimaka hariho kisima aho bakura ayo mazi. Ayo mazi kuyatwara kuyashira mu biro dipi ku mabarabara n'ahandi kugira abantu bayaronkera ubu nivyo. Ariko abayavuye hehe? Kisima. Ndani ya kisima niho baba yakuye. Icyo gisima canke iryo riba niryo ryitiriwe ayo mazi, siyo yitwa uko. Iryo riba niryo ryitiriwe Zamzamu. Narababwiye mu itanguriro aho Ishimayeli yarapfuye. Nimba ubiharira ingo waharira umbwire yuko neza Ishimayeli atari w'Abisilamu bose bakomokako. Hamumbwire yuko abakristo bose badakomoka kuri Isaka ingo. Umuntu wese yopingwa ibintu haze, ariko abantu bamenye ukuri pe. Haze tubiganire tubivugane, ariko duhe abantu kuri. Abakristo inkuru barayizi ya Hagayi na Ishimayeli na Aburahamu na Sara. Iyi nkuru barayizi. Sara avuga ati mwirukane iyo nshoreke mvire ngaho. Barabizi ko yagiye Ishimayeli agomba gupfira ubugaragwa, agakizwa n'umumarayika amuhaye amazi, akamuha ayo mazi yo kunywa, ariyo izina baryitiriye Zamzamu. Ayo mazi
bakizera yuko ayo mazi akiza. Kubera iki? Imitongero. Ndakunda kubivuga neza, nimba utarongorwa na mpwemu w'Imana, nimba utarongorwa na mpwemu w'Imana, urongorwa n'iyindi mpwemu. Kandi nimba utari umwana w'Imana, uri umwana wa Sekibi. Uko n'ukuri, uko n'ukuri, uko n'ukuri. Ayo mazi wakura imivumo. Narababwiye ibintu byinshi bayakoresha, narababwiye kakoreshwa mu bintu by'imanza bya mariage. Narabivuze cyane, narabivuze kuba yakoresha mu bintu by'imanza, narabivuze kuba yakoresha muri ibyo bintu by'iminsi mikuru yawo, guteka. Narabivuze ko akoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye. Wumvirije kiye kiganiro. Ariko ayo mazi afise izindi nguvu, izindi mbaraga z'umwijima. Sintinya kubivuga, arafise imbaraga z'umwijima, arafise imbaraga z'umwijima. Reka ndakwereke. Turamaze kubona amadini menshi ngaha ariko arakoresha imbaraga za fake. Amadini y'abantu bizera Yesu Kristo, amadini y'abantu bazi Imana. Turamaze kubibona. Bafise amazi bagurisha avuye muri company zitandukanye, sivyo? Uramaze kubibona, ndabizi. Amazi ukayagura ngaho nyene ndani mu rusengero. Ntiwibaze ngo ndiko nifatiye aya mazi yonyene canke ariko nifatira Islam, no. Ariko kugira ngo abantu bamenye ukuri. Aya mazi uyagura muri boutique, ashobora kuba ari Kinju, ashobora kuba ari Jibu canke n'ayandi, akandi n'ayandi yose. Akaba ari amazi. Hama ayo mazi bakagenda bakayatongerako ivyabo, kubera amasezerano bafitaniye nande? Na Satani. Ariko kugira ngo baduhume amaso twebwe itumenye ukuri, bakatwereka ko ari amazi. Ahubwo ati genda uyagure. Si amazi gusa, hariho n'ibitambara, hariho n'amavuta, amavuta ya elayo. Uyu munsi ku buryo ugiye nko muri Nigeria uzosanga bafata n'amakoto bakayashira muri bya bucupa, ugasanga banditse ko ngo elayo. Abantu bakagenda bakayagura ngo ni amavuta ahezagiye akora ibitangaza. Ninde muntu wabonye akora ibitangaza? Ninde muntu wabonye akora ibitangaza atari muri Yesu? Ibitangaza bikorwa na Kristo Yesu gusa. Hari gukiza abagwayi, hari kuzura abapfuye n'ibindi. Ivyo bikorwa na Yesu Kristo wenyene, na Yesu Kristo wenyene. Abandi bose baza babikora si bitangaza, biba ari kopi. Kuko igitangaza original kiza kivuye kuri Kristo Yesu. Ibindi vyose ubona ni kopi. Uti kubera iki? Aba Farawo, Mose yaragiye ashira hasi inkoni, ariko abakonakonyi biwe nabone baca bashira izindi nkoni hasi zihinduka inzoka. Ariko inkoni ya Mose yaciye imiragura izo nzoka zose. Yesu nashimwe. Nubwo kopi zibaho, original guma ari original. Nta muntu ashobora kwigeranya na original. Yesu nashimwe. Rero ntushobora kumbwira ngo amazi arakora ibitangaza, aravura abagwaye, amazi arakiza ibi na biriya agakura imivumo n'ibindi. Umuntu atari muri Kristo Yesu, wapi kabisa. Ntibibaho. Reka ndakwereke ukuntu rero bikora. Abo bantu rero bagenda muri aya madini yizera, avuga kwanza, ahubwo sinovuga yuko yizera, avuga ko yizera Kristo atamwizera, ari kugira ngo azimize abantu gusa. Bagakora ivyo bitangaza vya feke, bakoresheje amazi, bakoresheje n'ibitambara, ndetse n'imyunyu, ndetse n'ibindi. Barakubwira ati aya mazi uyaguze, ayayi ugenda uyakoresha ukuraza gukira. Uyafitaniye amasezerano na Satani, kandi ari muri business yiwe. Satani aramubona. Satani ni aganza nde? Aganza abazimu n'abadayimoni bose. Ivyo nizere kubizi. Rero niba ufise dayimoni mo, kagenda ukagura ayo mazi,
uraza kuyanwa abadayimoni batuze bumve nyene yuko umeze fresh wakize, ariko uve ngaho niwataha baza kuza ari benshi. Ndakunda kuvuga iki kintu, niyo dayimoni agiye kwataka umuntu atazi Imana, Satani amubwira ati reka ubu n'ubwoko bwanje ntubukoreko, genda muri ba bantu bangwanya, bamwe bizera Kristo, bamwe bavuga Yesu, bamwe basenga mu izina rya Yesu, bajya nibo bangwanya, nibo basi banje, genda bari bo utera. Imana idufashe cyane. Rero iyo umaze gukoresha ayo mazi pe imbere y'abantu, imbere y'ayo makamera, murabibona, urabona umuntu ngo nakize uku nuku, ariko izina rya Yesu mubimenye, muri Bibiliya dufise ba Yesu benshi, nawe ushobora kuba witwa Jezi ariko nta rindi zina twahawe gukirizwamo, nta rindi zina ryuzuye ububasha n'ubushobozi uretse Kristo. Kristo wasizwe avuye hehe kugira ngo aduhe ubugingo. Umwami yimye ingoma atamenye amaraso y'umuntu n'umwe, ahubwo akamena ayiwe. Uwo niwe wenyene akiza abantu ibyaha byabo, niwe akiza ibicumuro by'abari mu isi bose, niwe akiza abagwayi, niwe asenda abadayimoni bamubonye bakavuga ati urondera iki mwana w'Imana, tubireho tubabarire basi turunga icyaha. Nuwo wenyene abadayimoni barumva izina rya Kristo Yesu, kubera ububasha n'ubushobozi bagahunga, bakagugumwa, bakabura amahoro, kubera nta rindi zina. Yesu nashimwe. Rero mu madini umaze kugenda kugura ayo mazi urayatahana pe, urayasahana canke ukanayakoresha ngaho ukumva mengo urafise amahoro, ariko ibintu biza mu nyuma biza birenze ivyo. Tazi umuntu neza yagiye kuyagura, umuntu yagiye kuyagura ngaho muri Kenya Mombasa, umuntu yitwa Ezekiel, Profete Ezekiel, ni mumuzi, yaragiye kuyagura, amaze kuyagura atwara muhira ayashira mu nzu, amaze kuyashira mu nzu kuyamijagira mu nzu no muri business yiwe. Urazi vyakurikiye, ubutunzi bwagiye butangura bugenda hasi, business isubira hasi, vyarafise bigiye bigenda hasi, vyagiye vyose bigenda bija hasi, kugeza aho numva uwo muntu arampamagaye, je ntanamuzi, turanahura, ambwira ngo yahawe n'umuntu nimero yiwanje ari mu Rwanda, hama turasenga Imana imugirira neza. Yesu nashimwe. Muri ako kanya bakiguha ayo mazi urabibona pe, za TV showroom kugira bereke abantu ko ibintu biriko birakugwa, bitangaza biriko birakugura, bibona. Ariko genda, hari abantu bakoresha ayo mazi bagatangura guhinduka mu mitima yabo, mu vyumviro vyabo ko bari babayeho, ukabona abantu mengo bariko barakwiruka inyuma. Ndavuga ayo mazi babaha mu madini, abantu baje kukwica, abantu bambaye amakoti yirabura, abantu bambaye ibi na biriya, ukaza uragira n'ibintu mengo ni nk'indoto atari n'indoto, ukabona wagiye uri kuragwana n'abantu utanazi. Kubera iki? Kubera ayo mazi. Ugahinduka mu buryo bwinshi butandukanye kubera ayo mazi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Ibintu byitwa ngo amazi y'imigisha mu vyitondere. Sindi ko ndifatira ayo mazi ngo zamuzamu canke ibihugu vyarabarabu gusa, no, kwisi nzima ivyo bintu ntibimura barabubonye canke abisiramu bonye, no. Amazi atongereye no mu madini barayagira, abapasitori benshi barayafise, bafata amadege bagiye kuyagura, turabibona. Imana idufashe cyane. Mwe ntimurumva, hari agafoto nabonye kuri Facebook, nabonye umurongo w'abantu, ibyo bintu byanabereye no mu Rwanda,
abantu bagiye kugura ngo amazi aheza agiye ikibeho kuri Mariya, ahantu mu kazu ka Mariya, amazi ngo aheza agiye, amazi aheza agiye, ugasanga imirongo ingana ni miremire rwose, umuntu amaze y'iminsi 2, ariko nayo mazi ngo ntanayaronke kubera abantu ari benshi. Ariko muri mu biki? Muri mu biki? Nimuve mu vyaha, mukurikire Kristo. Nta handi imihezagiriri, nta handi imigishiri, iri muri Kristo Yesu. Twahezagiye imihezagiro yose y'ahantu ho mw'ijuru. Abahe abantu twebwe turi muri Kristo Yesu, imihezagiro y'ahantu hose mw'ijuru ni yacu. Imihezagiro ukeneye ni iyihe? Nivyo kwambara, so arabizi utaranabimusaba. Nivyo kurya, so arabizi ko bikeneye. Imana irazi ko utoba hatavyo kurya, niyo mpamvu kwitayeho. Imana irabizi yuko utobaho muri uyu minsi wambaye ubusa ugenda gusa, niyo mpamvu izi yuko bikeneye. Mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo murondere ubwami no kugororoka, ibisigaye ni inyongera. Mureke kwiruka ku nyongera mutararondera ivyo mwaguze. Tera intambwe urondera Imana, hama inyongera izoyiguha. Amazi mwumva hezagiye muri Katolika, murayumva? Ntimuyumva ayo mazi? Ntimwumva amazi ahezagiye mu madini atandukanye y'abantu bizera Yesu, abo bitwa ngo n'abaporo abarokore? Ayo mazi ntimuyumva? Rero yageze no muri Isilamu. Nukuri ndabinginze muzoze muratembera. Uyu munsi genda muri Nigeria ibi bintu ndazi ntushobora kuvyemera, ariko nutagerayo ushikeyo ubonesha amaso yiwawe. Niyo mpamvu ngo abantu, nimba ari umuswahili yavuze ngo tembea uone, tembea uone, usipotembea hautaona. Ni kweli, tembea uone. Uyu munsi muri Nigeria Abayisilamu baragira repetition nk'andi makorari. Bizera ko biza kuba nk'igitangaro ubaye ubwa mbere uvyumva. Baragira ama repetition nk'andi makorari. Mariage barambara zijya kanzu z'abageni nabone. Hari ibintu vyinshi bariko bariyadabutako vy'abakristo muri iyi minsi. Ariko nagira ngo ndabibutse ikintu kimwe, bijya bintu vyihuzwa by'amadini, ibi bintu vyose biriko biraba kubera ivyo bintu. Ibi ni ibintu bizogenda biraba bukebuke, ariko uzokwisanga ibintu byose vyabaye rimwe. Ubwa mbere, ibi bintu kugira wumve ngo abasiramu barafise amazi y'umugisha, barafise amazi bizera ko akora ibitangaza, barafise amazi bakoresha agakiza ingwara, agakiza ibintu biriya, no. Ariko uyu munsi genda muri ivyo bihugu vy'Abarabu, genda nukuri pe, kwizera k'umuntu niko kumukiza. Wayizera ko akora ibitangaza nivyo, ariko ijambo ry'Imana riravuga neza ngo impumyi ntiyorongora iki yindi, zose zigwa mu cobo. Ariko nta bitangaza bikorwa n'amazi, no. Turazi neza Abahinde barizera inkoko, barizera inka, barizera iki, ibintu vyinshi bitandukanye. Bafise imana nyinshi bizera, kandi amasengesho yabo aguma yishuwe. Ariko si izo nkoko ziba zakoze ivyo bitangaza, ariko si izo nka ziba zakoze ivyo bitangaza, ariko si izo mpene n'ibindi vyose bizera biba vyakoze ivyo bitangaza, no. Ukwizera kwawe, Yesu yarabwira abantu kenshi ngo ukwizera kwawe kuragukijije, haguruka wigiye. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ati uko wizera Imana biterwa n'iki, n'urugezo cyane n'uko ubukuze wewe mu buryo bw'impwemu. Nimba wizeye yuko
Imana idashobora kuvugana nawe udafashe amasengesho y'iminsi iyi 3 pe ntuzoyumva. Rero ukuri mu Mana ni kugenda ukura, ukwizera kwawe kukagenda gukura. Uko ugenda ukura ni kugenda uhinduka no mu migenderanire yawe n'Imana, kuko uri kuratahura Imana mu buryo bunini cyane butandukanye nubwo wari uzi mu gihe wizera. Yesu nashimwe. Rero vy'ukuri kwizera ngo aya mazi arakura imigisha, mwibuke ngo aya mazi arakura imivumo. Mwibuke neza yuko Imana ivubira imvura ababi n'abeza, kandi Imana irakunda umunyavyaha ariko yanga icaha. Rero kubura umunyavyaha, Imana irakwitaho kugira ngo nawe ukizwe, uzugire umunsi wo kumenya Imana. Rero mu kutamenya kwiwawe ubona ayo mazi ngo niyo yakoreje bitangaza. Sa amazi my friend, sayo mazi, sayo mazi akora ibitangaza, sayo mazi yo mu madini akiza, sayo mazi yo mu madini akura imivumo, sayo mazi yo mu madini akura karande. Ivyo ni binyoma, ni business mu zindi. Ego itandukaniro rihari ry'aya madini ya Rukristo nayo Bayisilamu nuko bo Abayisilamu bayatangira ubusa, ariko abantu bavuga yuko bizera Yesu bo barayagurisha. Yabaye business mu zindi. Business yahinduye system, yahinduye uburyo ubwa mbere badandaza mu rusengero, ariko uyu munsi baradandaza ivyo byose. Ayo mazi bayadandariza mu rusengero, ivyo bitambara bidandariza mu rusengero, ibintu vyinshi bibera hariya. Ayo mavuta bayadandariza mu rusengero. Ni rwa rudandaza rwahinduye ishusho gusa. Ariko ahantu hose ubona ngo amazi, biga ni hehe Yesu yakoresheje ayo mazi? Yesu yakoresheje ivu kugira ayumure impumyi yavutse itabona. Jewe ndindiriye kuzobona abantu bakoresha ivu, umusenyi bawuzane canke ivu bayizane bayishire mu maso y'abantu bakira. Ndabara abo bantu kuko ndazi icyo kintu nta muntu afise ubwenge azokwemerera umuntu akimukorera, ariko hari n'abandi bazovye. Ariko Yesu nawe yigeze akoresha ivyo bintu by'amazi, naho yigeze abikoresha, naho yigeze akoresha ivyo bintu Yesu, naho yigeze abikoresha. Kandi ivyo byarakoreshejwe na Pawulo by'ibitambara n'ibindi, ntibivuze yuko nawe ari ivy'Imana yakubwiye gukorera, kuko Imana iha abantu ugutandukanye, kandi siko abantu bose Imana ibaha impano yo gukiza ingwara, no. Kandi siko Imana iha abantu bose impano yo kuvuga mu ndimi, yo gukora ibitangaza, no. Kuko Imana itanga uko ishaka. Hari ikintu cyiza Pastor Valeri yaravuze neza ati nukuri ahubwo abantu barakwiye guhinduka bakava mu nzira zibi bagakurikira Imana, kuko ariho ubugingo bubonekera. Kuko utari kurakurikira Imana nta bugingo ufise, nta bugingo ufise. Ariko icazanye Kristo ni kugira ngo abohore ababoshwe, apana bari mu gasho bazira kwiba n'ibindi, no. Ababoshwe n'ingoyi za Satani babohoke, babone kwidegemvya, bave mu vyaha. Ariko utegerezwa kumenya ukuri, habone kwidegemvya. Utaramenya ukuri uracari imbohe, uri mu gasho, utaramenya ukuri, utarizera, utarahitamo Yesu, uracari mu gasho. Bakeneye kwidegemvya, kandi aho gasho gatoroka ntibikunda, biragoye. Nimba ugatorotse ugahunze ukavuyemwo, bisaba yuko ukavamo wiruka muri Kristo Yesu, nayo ubundi ahoja hose guma kugarukana mu gasho. Uribwira ngo ufise amahoro? Nta mahoro y'umunyavyaha.
nta mahoro y'umunyabyaha. Muri Kristo niho hari amahoro. Nukuri abantu mwamaze gukoresha ayo mazi yitwa Zamzam ndetse n'ayandi yose yo mu madini, mwagiye mukagura niki? Nukuri pe, wifuza gufashwa unyandikire WhatsApp ibiri nkaho. Ariko uhera uyu munsi uhagarika ivyo bintu vy'amazi, ayo mavuta, ivyo bintu vyose mugenda kugura mu madini nimubireke. Nimubireke, nimwe muri kwegera ingorane. Uyu munsi nimutangure musenge mwitandukanya n'iyo migozi, iyo mitongero batongereye ayo mazi. Musenge mwitandukanya n'iyo mitongero bashize kuri ayo mavuta, kuri ayo mazi, kuri iyo myunyu yose mwakoresheje. Mwitandukanye nawo, mubikure, mubirandurane n'imizi mu buzima bwanyu. Nukuri ndabinginze, kiza ubugingo bwanyu. Nta kintu kizimvye kuri iyi si kuruta ubugingo bw'iwawe. Nta kintu na kimwe kizimvye, n'inzahabu n'ibintu bisanzwe ntizimvye, kuko ubugingo bwawe nico kintu kizimvye kuruta ikindi. Niyo mpamvu Satani imbere yuko mugirana amasezerano canke aguha ikintu cyaco cyose, agusaba ubugingo bw'iwawe, kuko arazi yuko ubugingo bwawe ari ikintu cy'agaciro cane gose kuruta ibindi. Rero muhunge mudapfa, ndabinginze. Twebwe tuba turiko turababwira ubutumwa bw'ukuri, muratugwanya. Ariko hanze imbwa n'abarozi baje bakababwira ubundi butumwa, murabwizera mukabwemera ndetse mugashiramo n'ibyanyu. Ariko twebwe turi ngaha, nta mahera yanyu turiko turabasaba, nta butunzi bwanyu turiko turabasaba. Turiko turabereka inzira imwe yonyene y'ukuri, kugira ngo mumenye kuri, mugendere mu muco, muve mu mwijima. Ariko ntimutwizera. Ariko Imana ishimwe, hari ibihumbi vyinshi bitarafukamira Bayali. Imana ishimwe cane. Hari abantu benshi imitima yabo igihahamiye kumenya amakuru y'ijuru, amakuru yo mu bwami. Yesu nashimwe. Ahari ubutunzi bwabo, Yesu nashimwe. Yesu yarabivuze neza ngo ahari ubutunzi bwanyu niho n'imitima yanyu iri. Yesu ntiyariko aravuga aya mafaranga, no, ubutunzi bwa mbere n'umutima wawe. Rero nimba umutima wawe uri kuvyo mu ijuru, nawe uzohahamira iv'ijuru. Ariko igihe cyose uzobona umutima wawe watangwe gutera umugongo ibintu vy'ijuru, umenye yuko umutima wawe, umenye yuko ubutunzi bwawe buriko buragenda buhinduka. Imana idufashe cyane. Kuri ndabinginze, usangiza abandi iyi link, usangiza abandi ubutumwa. Abantu benshi barakeneye kubwumva. Niwite ku bantu bakwandikira mu message bakomanta, niwite ku bantu bavuga ibintu biriya bisanzwe. Yesu yarabivuze neza ngo nta mushumba aruta sebuja. Nimba isi yaranyanse, nawe utegerezwa kukwanga. None wowe urinde. Ivyo Yesu yaciyemwo natwe turabicamo. Kwankwa, gutukwa, kuvumwa, ivyo turabicamo. Ariko n'ibintu nyene vyacu ndashobora guhunga, kuko tugira ikirenge mu kindi, kirenge mu ca Yesu Kristo. Rero ndakwinginze usangiza abandi iyi link, ntuyihererane. Kandi ufise ico ushaka kuvuga, nukuri pe ndaguhaye kaza. Ariko nkuko nabivuze, fata akanya usenge. Nimba uzi yuko wakoresheje ibintu vy'amazi, imyunyu, ibitambara, n'ayo mazi ya Zamzam, hagarika kuyakoresha. Ntiwumve ivyo ababosi bawe bakubwira, ntiwumve ivyo abantu bakubwira, ntuvyumve. Nakubwiye Satani ariko arakora mu buryo bwinshi, kandi ndizera neza ko Zamzam atari yo mazi yonyene ari muri ico gihugu aho buri. Senga witandukanya n'ayo mazi, imitongero iri inyuma y'ayo mazi, yaba yo ari ayo waguze ndetse n'ayandi imyunyu n'ibindi vyose bijya
byose izi bikoreshwa mu madini bakubwira ngo ni iby'imigisha itandukanye navyo. Usenge witandukanya navyo, witandukanya niyo mitongero atongereye uvyanka byose. Usaba amaraso ya Yesu akweze, kandi kuba warayakoresheje utabizi si gusa iwawe, ariko uyu munsi urabimenye, nahawe ho gufata ingingo hama uhinduke, unahindukire, wihane, unihanure. Yesu nashimwe. Hama Imana ikugirire neza. Mana ndagushimiye kw'ijambo ryawe. Twebwe turababivyi, Mana turabiba imbuto, hama wowe uzikuza. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imbuto bivye kuri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo zigwe mu ivu ryiza, ntizigwe ku rutare, ahubwo zame 60, 80, 100 mu izina rya Yesu Kristo. Mana izi mbuto ntizibe nka za zindi zaguye ku rutare cyane mu mahwa akazinyuha, zaguye ku rutare inyoni ikazinoba, ariko Mana zigwire, kuko urukundo bakunze bari mu isi rwatumye Yesu adupfira kugira ngo umuntu wese amwizere atazopfa rubi. Ndazi ko wapfiriye abantu bose, utigeze utoranya ngo ndapfira baba ndabareke, oya, wadupfiriye twese. Ndasavye abatarakumenya Mana, ubahe umugisha wo kumenya, bave mu mwijima bagendere mu muco. Ijambo ryawe riravuga neza ngo abagendera mu muco nabo bazokwigira bagira mu mwijima ukundi. Abasabiye umugisha mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri mu izina rya Yesu. Cyane cyane nsengera abantu bari muri ivyo bihugu vy'Abarabu kugira ngo Mana ubarinde, ubazigame mu izina rya Yesu Kristo. Ubasange, ubatsemberere, ndetse bahishurire vyinshi batanazi. Urakoze Mana. Sengeye bari muri ivyo bihugu vy'Abarabu Mana bakwizera, ubarindire mu bushobozi n'ububasha bwawe, ubanyegeze, ubarinde ikibi, ibikorwa vy'umwijima. Murakoze Mana, ndaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Savye Imana twizeye, amen.